Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndagwaye ikaze aho woba uherereye hose muri uyu mwanya w'amakuru agezweho muri uyu umugoroba ku wa mbere ku itariki ya 28 Myandagaro. Hari byinshi rero vyabaye kuri uyu munsi tugiye no kuza kwibanda ku mpinduka zihejeje gukorwa n'umushikiranganje Martin Niteretse yasohoye itegeko rihagarika abastanteri bashika kuri batatu. Vyinshi rero mukaza kubikurikira. Reka rero ntangure ndamutsa kandi mpanikaze abadukurikiye bari i Bujumbura bwabone ku mugwa mukuru w'Uburundi w'ubudandaji, abari igitega ku mugwa mukuru wa politike ndabaramutsa kandi ndabahakaze, n'abari mu ntara simbibagiye, abari mu bice bitandukanye mu bihugu bibanye gaha ku mugabane wa Afrika, bari mu bice bitandukanye mu gice c'ubumanuko, c'uburengero, c'ubuseruko ndetse n'uburaruko, n'abari ku migabane ya kure. Turazi ko mubandanya gukurikira vyinshi bigiye bitandukanye dushikiriza kuri iyi imbonesha kure. Mejeje kubivuga ko mu nkuru tuza kwibanda ko ari ihagarikwa ry'abastanteri bashika kuri batatu, nyuma rero y'uwahagaritswe muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Ku itariki 10 Nikodeme Ndahabonyimana yahora arongoye komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke yarahagaritswe mu mabanga, yaciye rero anafatwa aniperereza. Uyu munsi nyene ku itariki ya 28 kwezi k'umunani 2023 umushikiranganje Martin Niteretse yasohoye amategeko ahagarika umustanteri Gilbert Nyandwi yahora aramutswa komine Kayanza mu ntara ya Kayanza. Yahagaritse kandi umustanteri Dismas Nsavyimana yahora aramutswa komine Busoni mu ntara ya Kirundo. Agarika kandi umustanteri Renovasi Ndayihebura yahora aramutswa komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Uyu nawe rero akaba asa n'uwananiranye kuko nama ya komine yari imaze kugerageza kumubogoza bikanka, ariko mu minsi iheze biba vyaravuzwe no mu nama nkeguza amateka. Buri wese nikosha yoba yagirizwa n'umushikiranganje mu vyajejwe ari mu iterambere rusange n'umutekano hamwe n'intwaro, mukaza kubikurikira muri aya amakuru. Ngo bisa rero nibihe bitoroshe ku bastanteri muri kino gihe, mugihe rero mu kiringo c'indwi zibiri n'igice abastanteri bane bahagaritswe mu mabanga. Ntucikwe niyo nkuru tuza gutangurira ku buryo burambuye. Buri vyinshi rero vyabaye uyu munsi, hari ikiganiro cashikirijwe n'ubuyobozi bw'isoko ya Bujumbura City Market aho benshi bita kwa Siyone. Iduga ry'amakori n'amatagisi niyo ntandaro y'iduga ry'ibibanza mw'isoko yo kwa Siyone. Hari rero bantu bagiye batandukanye bakorera muri iryo soko bavuga ko bafise imyidogo ikomeye cane, ariko kandi ubuyobozi bw'isoko ya Bujumbura bamenyesha ko imwe mu mvo zatumye isoko iduza ibiciro vy'ibibanza byo kudandarizwa muri y'uduzwa ry'amakori n'amatagisi bategekwa na leta kuzotanga muri uyu mwaka w'amafaranga 2023 ushira w'ibihumbi 2024. Iyo nkuru rero nayo ni ndende. Udandaza bose mu gihugu c'u Burundi n'abandi bafise aho baburiye nabo iyi nkuru ntibakwiye kuyicikwa. Sizo gusa twabateguriye, ahubwo turaza kwibanda no ku bindi bitandukanye mu bisata vyinshi. Izo nizo tugiye gutangurira ko ndugusaba kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone aho bukoresha YouTube y'igifaransa ni amande y'ijambo Umuhuza TV. Iyo fyonze ko cufyonda no kugakengeri kugira ucuronka amakuru n'ibiganiro vyose uri mu bambere igihe cose tubishikirije. Ndaguhaye kaze. Eka dutangurire kuri ya nkuru y'ibihe bitoroshe ku bastanteri. Mu kiringo c'indwi zibiri n'igice abastanteri bane barahagaritswe mu mabanga. Kadutangure tubabwira ko ku itariki ya 10 kwezi k'umunani 2023 Nikodeme Ndahabonyimana yahora arongoye komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke yahagaritswe mu mabanga, ndetse mu nyuma yaciye anafatwa n'iperereza ja gufungwa yagirizwa gukorana n'interahamwe ziri mu ishamba cimeza rya Kibira. Ivyo vyose rero ni inkuru zitandukanye twagiye tubigarukako. Si vyahagarikiye ngaho gusa kuko n'uyu munsi ku itariki ya 28 ukwezi k'umunani 2023 umushikiranganje Martin Niteretse yoba yasohoye amategeko ahagarika abastanteri bashika kuri batatu. Buri umwe wese tugiye kumubwira tunababwire n'ico yagirizwa. Mustanteri Gilbert Nyandwi yahora aramutswa komine Kayanza mu ntara ya Kayanza.
vyo yagirijwe mu itegeko rimuhagarika harimwo kutubaha abamukurira no konona amatungo y'igihugu. Hari musitanteri Dismas Nsavyimana yahora aramutswa komine Busoni ni mu ntara ya Kirundo. Dismas rero akuwe inyuma y'ubusuma bw'isukari bwaherukwa kuvugwa muri iyo komine yararongoye. Hari musitanteri Novasi Ndayihebura Ikimenya bose yahora rero aramutswa komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Rero we yarasa n'uwananiranye kuko inama ya komine yari imaze kugerageza kumubogoza incuro nyinshi bikanka. Akaba kuwe rero inyuma y'ubusuma bw'isukari bwavuzwe mu ikomine arongoye kugezaho umukuru w'inama nkeguzamateka Manuel Sinzohagira baza umushikiranganje Martin Niteretse impamvu adashobora kumuhana nk'uko asanzwe akarira abandi basitanteri. Byabaye rero n'ibintu birebire ni n'inkuru twagiye tugaruka ko nitegeko rero rya Martin Niteretse ahejeje gusora ryo guhagarika abasitanteri bivanye n'ayo makosa yoba ayagirizwa. Gira ico ushikiriza muri commentaire. Iduga ry'amakori n'amatagisi niyo ntandaro y'iduga ry'ibibanza mw'isoko yo kwa Siyone. Mu kiganiro cashikirijwe n'ubuyobozi bw'isoko ya Bujumbura City Market aho benshi bita kwa Siyone kuri uyu wa mbere genekerezo rya 28 Myandagaro 2023 bamenyesheje ko imwe mu mvo zatumye iyo soko iduza ibiciro vy'ibibanza vyo kudandarizwamwo ari iduga ry'amakori n'amatagisi bategekwa na leta kuzotanga muri uyu mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024. Kamikazi Karina jejwe ubutunzi muri iyo soko akaba amenyesha ko ku makori bahora bariha canke impôt sur le revenu hiyongereye ko irindi kori ryo gupangisha ni impôt locatif. Yindi mvo ngo ni duzwa rusange ry'ibintu bigize ubuzima bw'igihugu nka vyose vyaduze harimwo bisanzwe bikenerwa mu gutunganya iryo soko bisaba uburyo bwinshi nk'uko bibandanya bishikirizwa na Kamikazi Karine. Akaba yagize ati kandi ivyo vyose ngo bitegerezwa kuva mu bibanza vy'abadandaza kuko nivyo dufise tudandaza. Abajijwe nimba amafaranga badugije kuri ivyo bibanza abadandaza bazohava bayaronka, Karine Kamikazi yamenyesheje ko bagize inama n'abaserukira abadandaza ku bwa 10 Myandagaro 2023 bibasigurira kandi ngo nabo nyene bakaba barabonye ko ari ngombwa ko ibibanza biduga. Yongeyeho agira ati natwe turabadandaza tudandaza ibibanza nyene rero nitwoshinga ibiciro abadandaza batazoshobora kuronka tubona ko bica bituma abakiriya bacu biyomora. Urumva ntaho twoba dusigaye. Kukijanye n'abakomisiyoneri bitambika hagati mu dandaza n'ubuyobozi bwa BSMI Joseph Dukundane no mu komiseri w'iryo soko akaba agira ati tumaze iminsi twarabihagaritse ubu twarashizeho utubwate suggestion kugira ngo uwo bazobikorera azoce abitubwira amwibanga. Yongeraho ati ubu n'ibibanza bigaragara turashira ko tu etikete kugira ngo uwogikeneye ace yiyizira n'ubuyobozi bw'isoko BSM. Ukijanye n'ingene ivyo bibanza vyagiye biraduga, Karine Kamikazi akaba amenyesha ko bivana n'ingene ibibanza vyubatswe aho biherereye n'ibintu bidandarizwamwo ibiciro ntibisa. Niyo mpamvu umwe wese ahabwa ibiciro vyiwe. Akaba rero atanga akarorero kaho usanga hariho amabanki mahoteli cyangwa ugasanga hari ibibanza biba birimwo ibindi bibanza indani. Mumenya ko kuva uyu mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2023 ushira 2024 utanguye ibiciro vy'ibidandazwa vyankenerwa nka vyose vyagiye biraduga uhereye ku isukari, ibitoro, isima, ibinyobwa vya Braludi, amahera y'ubwishingizi bw'imiduga canke assurance, ibiciro vy'impapuro zisabwa muri leta, amahera ya internet n'ibindi. Bamwe bakabona ko iryo duga rifise inkomoko kwiyongerezwa ry'amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka 2023 ushira 2024 yadugijwe gushika ku miliyaridi ibihumbi 4. Muri ayo rero akaba harimwo n'imiliyaridi amajana 7 leta itigeze yerekana aho zizova hamwe n'izindi miliyaridi amajana 9 ivuga ko yiteze mu mfashanyo.
n'amanshinga amateka ikaba yarashikirije amakenga kuri izo miliyaridi amajana indwi aho yabona ko atabandi bazogwa mu muriro atari abadandaza. Niyo yindi rero yari igezweho muri uyu umwanya. Reka tubandanye n'ibindi biriko biravugwa mu bindi bisata bitandukanye. Ntara ya Cibitoke hari abantu babiri harimwo umugabo n'umugore wiwe boba barapfuye mw'ijoro ryo kuwa gatandatu kw'ibarabara rya gatatu rya Rugombo muri komine Rugombo. Amakuru ava aho baba avuga ko bari bavuye kunywa inzoga bita umungazi ikozwe mu mazi y'ikigazi hafi iyo muhira. Banyi wabo amenyesha ko yagiye kuramutsa nyene urugo aca asanga umukenyezi wiwe aryamye nk'uwaravye yibaza nakaborerwe. Yinjiye mu nzu yasanze n'umugabo ariko ameze, avuga ko yaciye atabaza ababanyi ngo babajane kwa muganga ariko bacikanira mu nzira. Gilbert Manirakiza ni musitanteri wa komine Rugombo avuga ko boba banyoye uburozi muri iyo nzoga. Nyene ubunywero bagoroberejemwo akaba yarahagaritswe ku mvo z'amatohoza. Ibisaga vy'abo bantu vyaciye navyo babijanye kubipimira ku bitaro bikuru vya Cibitoke kugira hamenyekane icishe abo bantu. Mwanya mukurikira Muhuza TV ndabakengurukiye cane, ntimuze gucikwa nandi yose tuza kubagezako. Ndagusaba rero kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako ugene kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Bane bahezagire, turaza gusubira.